abantu nibabura injavi ntizibura, c'est normal. Alors peut-être que le gars arafise ishavu, je sais pas, kubera bitagenze neza kugira tumvikane, mugabo ikintu mutegeza kumenya yuko abantu muri Canada ndasiko benshi bari bafise amakenga, niyo mpamvu nakoze iyi ntuzenye iyi live nikuba confirma yuko Mugani azoba ari kumwe namwe le 26 juillet à Montréal na le 9 août, c'est confirmé. Ngira nico mwari mukeneye kumva gusa. Ivyo kuza kuyexplica, je sais pas quand tuzobirondera urundi mwana. Ivyo kuyexplica ukuntu byabaye, bobo barerekanye ivyabo. Sivyo nanye nzoza kuvuga ivy'iwanje, mugabo usa umwanya wo kuvuga ibintu biri entre je sais pas ako kavuyo kari muntu ze, kandi n'umuntu mwari ko arateza akavuyo gusa. Urumva? So juste que mwari mukeneye kumenya nuko juste nukumenya ko nzoza guperforminga muri Canada. Voilà. Izo nduru nazo ziri mu ntuze canke niki ignore allez hari ariko nzoza gukora concert, c'est confirmé. Ntimugire ubwoba, nimba mwari mufise amakenga ninga kuri live, ni live muzoyitange ku bantu bose baba bafise amakenga. C'est confirmé, c'est confirmé. Nzoza gukora igiteramo le 26 na le 9. Voilà, abantu bo muri Ottawa mube ready, abantu bo muri Montréal mube ready. Voilà. Ibintu byo kwisigura canke ibyabaye tuzobirondera umwanya wavyo. Nanje ngire live nkuko bagize live nabo nyene iki niki. Voilà, mugabo pour le moment ngo promotinga iyi show yiwanje izo no kuba confirm. Mungashaka confirmation. Voilà, confirmation na ibaye. I'll be there. It's confirmed. I'll be there. Kaeni mkawa kula. Wala unataka picha? Unajua mlima, unajua dunia ni kitu kadogo sana. Milima ikutani binadamu kutana. Inshallah tutapiga picha tukikutanana. Oya urumva iyo mwumvikanye n'umuntu bikanga vraiment nta mpamvu yo kuja gutukana. Mwumvikanye n'umuntu mugakora ikintu kikanga ko kiba, nta mpamvu yo gutukana, nta mpamvu. Shari bari barambwiye nuko nyene nigize surivu nigize intumva bari bambwiye, urumva nta kundi nyene yandi nyene uvuga ati peut-être yuko byabaye rimwe, peut-être ko bwa kabiri bitoba, mugabo vraiment mimi nakuwa choqué. C'est pas bien du tout vraiment. Iyo vyanse biranga nyene mu buzima bukabandanya, umwe agakora ubuzima bw'undi agakora ubuzima bwiwe. Peut-être yuko hari impamvu kubera vyanse parce que nta kitabera ubusa. Nta kitabera ubusa ya. Nimba twarabipanze bikanga, ça veut dire yuko peut-être vyari kuba pire. Kwasanga tutanye mu mitwe. Hari impamvu bitabaye, si jewe cyane peut-être si jewe cyane bo hari ki genda ziko nta kitabera ubusa. So ko ngabo benshi nuko batabitahura nta kitabera ubusa. So malheureusement yani faiblesse kwerekana ngo bla bla, yani faiblesse, uri faible cyane, yo mtipa ri faible cyane rwose, faible cyane. I live in Italy. John Matondo, big piece of featuring Satbi, yes. Checking it out, yes. Kinaanza kwa bala. Album wake good feedback zai. Ndashimimana déjà nabaye na certifié kuri Audio Mic kuri album qui veut dire yuko ça marche bien. Pas trop mugabo, en tout cas ça marche. Ego ndashimimana. Wanajeshi family ipo, ila sababu kila mtu alisambaratika alienda kivyake kutafuta maisha, lakini kimoyo ipo. Ni sababu tukikutana tunaweza tukafanya kitu, yes.
watu wa Sauzi watu wa Sauzi je barangyo mnanifurahishaga sana. Sijawasahau Sauzi jameni unajua South Africa ndo sema mbona nishapiga show nyingi sana wala inapamisi sana South. I miss my people from there jameni. Mfanye mchange basi hela ndogo basi nifanye show. Maana watu wa South kila nikifanya live hapa ndo wengi kibao. Alafu kila mara kwa mara njoo. Ya utafikiri kama nikupanda baiskeli na nakuja tu na nyongo baiskeli huyo nakuja Olga umuntu ariko aravyonga nimba uti connecta kuri kuma mitandao maringa nundi kandi nibaza ko ari nga muri live ko aravyumva bo mugabo ntaco nishavu ryamutwaye gusa tout simplement mugabo bijya bintu yagize sivyo vraiment ngira nishavu bon sinzi ko yabigize exprès je sais pas je veux savoir meni baza yuko ari shavu nakantu kubera bitakunze ngo iyo bidakunze nucushavu ego nanye no shavura mugabo ntuca wandagaza umuntu ucuvuga umuntu nabi comme si on dirait Fulgence Mika dusangize expérience kuri video yanyu nshaka. Bon, je sais pas, expérience bon sinzi ko ari kumenyera cyane akazi je sais pas bon experience nakoze nuko gusa nakorana n'abantu nakoranye n'abantu d'abord tudasangira ururimi urumva tudasangira ururimi biragoye hajya azinanje ko icyongereza si cyane go sukwanye cyo gusaba amazi cyo kugeti ahani icyo ndakizi mugabo hari ibindi hari ayandi majambo shobora kuronduka rirondero kazuka zorirondero karibura Antoine niyo yari challenge mugabo bon kamwe bitoragiza akantu keza kari simple mugabo keza sino nta zindi challenge zari heze ari nyinshi cyane uko apana nyene bon hari gucererwa muri Afrika c'est normal mupanga yuko mutangura 8h du matin mugacha mutangura nka saa 8 cyangwa saa 9 zo kumugoroba urumva voilà sino nta experience nini hari experience atari iyo nyene ya yindimi bavuga ikiganda kuko twakoze n'umu director abikora neza vraiment ariko abikora neza yitwa Emmy. Big up to Emmy. Sino n'umuntu atekereje n'umuntu bon je sais pas yuko ari abantu nyene bakorana ari bo bamu je sais pas quoi sino nta bintu birebire byari bihari. Melanine, yeah, Melanine is a good guy. Bon, Melanine jewe ubwa mbere twahuye bakiri muri group imwe na Fernando bakiri group imwe nabana bitonda jewe ko barabona abajene bitonda mukwa kunye ushaka kubona umuntu abantu bubaha etutu ngao Melanine no uvuga ko twarabanye mu Buganda imisi tari mike mpetse ari pose vraiment pose sumuntu yibaraguza ko ari umuntu yabonye abantu abashaka kwiyerekana yuko mwambonye nanje nitwa nanga cyangwa kuno umuntu aba yitekereje ari mu kweyiwe nyene mbere ntiwomenya yuko utamuzi ntiwomenya yuko ari umustar cyangwa aba yitekereje ko ari abandi baba bafite ya attitude hari ahantu nyene mubona kunatambuka cyangwa tiba no sino numwana mwiza je nukuri je numwana mwiza ijya misi mike twabanye mu Buganda nabonye ko ari umwana mwiza nabonye ko ari umwana yuba d'abord afite respect n'umuntu kandi yumviriza yuko uramubwira ikintu aracyumviriza hama aguha opinion yiwe cyane amaze kukumviriza d'abord iyo ni qualité yiwe ya mbere namubonye ko ukora umuziki mwiza urarengeje bazokuroga mbeko kimwemera uburuzi cyane mwabantu
Imana nayo mwemera mana nimuzi ko Imana ifise power ega nabo barozi baremwe n'Imana na Satani yaremwe n'Imana so kiyo dire yuko Satani adafise power kurusha Imana wizera Imana usenga Imana bivuye hano ku mutima nta kintu na kimwe wowe wala kwa duhe remix ya ni wanyemera ha musanze nkoze remix nkayo nona ntumva ko kuba kabaye biramuca mu ntera muye namwe vrema rekigume kujyanye bo peut-être nzoyikora amanje ni nze ndayumviriza je nyene munzu na famille yiwanje n'abantu ba hafi yanje kuko ari ukuntu ukora indirimbo tije ari ukuntu ushobora gukora indirimbo ikaryoha ha mugaca kuyikorera remix ya ukacusanga byose uravyishe urumva na Valerie ya ndirimbo yawe ya kere ya indi wagiriye remix nayo nyene urayiciye semeye ko iguma kujya nyene swate ndayikorera remix mwa nzora numviriza je nyene amapiano pourquoi amapiano sinayakoze none narayakoze pourquoi amapiano reka duhindure akarere duhindure daz amapiano non c'est amapiano c'est bien kugira amapiano iki amapiano iravuza ukwezi amezi atatu amezi ane atanu bye bye likiliki faut kuza mu bon c'est bien vyo kudundaga muri club je sais pas nko baravuga ngo indirimbo zitambika ega na slow iratambika bro ni na slow iratambika piano narayigize peut-être pourquoi pas peut-être ouais peut-être reka abandi kwanza bazigire nabo nyene Cinayitangiye kuzigira reka nabandi bazigire hama nibaziruha nanye nzoca nsubira mu mapiano kandi rero isama je crois isama muzoro nk'akantu none ko ari byo twiyemeje muzoro nk'akantu Faruku ko mudakora video y'indirimbo ntawe featuring Endo Mike ije ndirimbo iraryoshe Endo Mike ari muri Canada uko ngiye muri Canada peut-être Imana idutijije ubuzima why not dashobora kuyikora fuma basi dukora basi na visualize basi yes thank you urakoze cyane kunyibutsa Flo nacishe je crois wavyumvise okay none uherereye he uba hehe aho utambona namba uba muri nuze uba muri namba vendeza tutarabonana na gatoyi uba mu Burundi cyane kezo wa Vietnam sindagenda Vietnam aho ho canke nimba udasohoka je sais pas ariko je ndi umuntu ngunda kuyerera cyane nacu uzombona kuko igidahura n'imisozi gusa n'abantu tudapfuye naho urengana imyaka ingahe abantu barabonana live nayigize juste confirma yuko kuko murazi yuko aciye iminsi ariko ararengana ibintu ku marezo sociaux amafishe bayakubiseko amakura ngo it's a scam niki no it's not a scam ntabwo ari scam nzoza kuririmba le 26 juillet Montréal harageze d'ailleurs amanzo na le 9 Ottawa is confirmed nimugura amatike yanyu nimwitegurire mugani ari mu nzira ariko araza c'est confirmé ivyo bihuha navyo nimubiterere hari voilà mubwira abandi yuko mugani yakoze live yo kuba confirma donc zoza sishaka kuzanga nyene ngo ngunda bafinishe nze kwasama ngayo yuko atakintu kizoba no antuka noba ndababurindero kandi ntabuba tout simplement donc concert zizoba c'est confirmé zizoba concert abantu bo muri Canada c'est confirmé concert zizoba kubw'imbaraga z'Imana zizoba only God
zizoba. Yes. Oya abatovyi nkuko nabivuze, abatovyi ntibabura mugabo turaba n'uwo mutovyi wariwe. C'est dommage, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste. Nkuko wita kuri umushinga naye, umuntu w'umushinga ntahe, puis voilà. Kacuja ku mantuze. Ubwo so bugabona gatoyi. Gahungu abatovyi nawe barabura, abatavyi ntibabura. Abatovyi n'abantu bose baba bashaka gutoba ibintu. Simba kuvuga ngo ni naka, abatovyi bose nibajya baba bari contre ico kintu uri kurakora. Mugani hakogwa iki ngo abarundi bakonsome imiziki y'abasani bacu? Kuyikonsoma bakwiye ama platforms cyane. Deja kuronga MB yo kuja kuri YouTube deja nikibazo. Numva je sais pas comment. Abarundi barakunda umuziki vraiment. Ico deja ico barawukunda, c'est turi uko je ma concert bafise na vibe mugabo rero ahantu icugariye ukuntu nibangaye bakoresha telefone, nibangaye bakoresha iyo telefone nabo bakoresha iyo telefone, nibangaye bazi Spotify, nibangaye bazi ibyo bintu navyo bazi Facebook gusa, kuko Facebook ijya mihora inuze ibaha ama MB yo kuja kuri Facebook urumva, kugira aje kuri YouTube nibaza yuko nayo ma chance y'amanuze ifo ko bon je sais pas paraît yuko iwacu niho ibintu vyinuze bikiri moins cher, bon niko bivuga mugabo je sais pas. Moses, why hawimbi muziki ya kuchezeka? Moses, muziki yenye ichezekagi naambia ni muziki ya wapi? Yenye ichezekagi naambia muziki yenye ichezekagi na slow wanaichezaga. Sasa ungepreciser bien muziki, hapana ngo muziki ya ichezeki. Kila muziki unachezekaga kakangu. Uravye playlist hari muri ino minsi ibikorwa by'abarundi ubibona gute? Tuko mbali tugeze kure. Hapana uno munsi ya omo ya 5 ans nkuri nuko nyene tuda pushing view wacu, sino uravye mu categories zose nukuri hari intambwe niniya cyane gose Burundi umaze gushikako, nuko nyene peut-être ko arayo ma contrat ibihugu bitagirana n'ibindi tout ça et tout, tu vois, nkuko uravye Congo bafise trace yabo, bayo bafise trace yabo, urumva ivyo byose ni je crois yuko ari ibintu je sais pas, sinon umuziki playlist y'umuziki w'Uburundi urashobora gutamba imiziki ntwa nk'umu DJ yavuze ati mvuze indundi kandi kategori zose zuke, afro, piano, iki je sais pas quoi, ashobora no kuvuza iminsi 5 canke 6 irenga, ariko avuza indundi abantu batamba bavyuka baryama batamba bavyuka baryama batamba bavyuka baryama voilà quoi. Nuko nyene nabo ndabivuga natwe nyene ntitwipushinga tewe nk'abarundi ntitwipushinga ni ushaka kuja muri fete y'abarundi ngo basanga bako bavuza indirimbo za Tanzania gusa, bako bavuza indirimbo zo muri Congo, bako bavuza indirimbo zo mu Rwanda, bako bavuza indirimbo zo muri Nigeria, ukiyumvira none ifete harongowe umu Nigeria canke harongowe umu Tanzania, ofese ça nivyo biri mu bintu vyica bawi so turavugisha ukuri. None uraja mu mariage menshi y'abarundi canke mu anniversaire mu birori vyose vy'abarundi, uzogenda mu birori vyose nukuri umuntu azoze ngaha ambeshuze azogende mu kirori categuwe mu Burundi canke muri mariage y'abarundi
cyangwa muri club azoza mbeshujize ngaha ambwiye yuko navuye muri club kana zari 80% cyangwa 60% y'indundi gusa zoca ndamugabira inka azofise nyinshi mugabo nzomugabira inka muri mariage ugasanga muri mariage ntuzewe mariage umugabo n'umurundi umugore n'umurundi bene wabo mugabo kwacumva bako bavuza indirimbo hariya tutimagine ngori twagerageza n'ahandi turagerageza n'ahandi baraduca intege mugabo nta kundi nyene ko zivuza niko zitamba gira abazoza mu nyuma abazoza inyuma yacu gira nibo bazoronka ayo mahirwe je sais pas sense collaboration ya media n'abartiste uyibona gute bivana iyo collaboration Fulgence bivana yewe ndazi ko urarondera amakuru kuri ya channel yawe bivana collaboration y'abartiste na media bivana kandi tuze turabivuga bivana hari utugwise normal ko je umbazije collaboration ya media na jewe chorazi ko bampinze kuva kera barigeze no kumfungira imiziki yanje ngo nazovuza urabizi ivyo byose urabizi numva ni collaboration nyene y'ubujyajya so turavuga ishuri collaboration y'abartiste bivana n'utugwi abanyi bumvikana n'uyu ni uvuze media je sais pas imbu uvuga abanimateur canke kuvuze media uvuze radio yose donc ngaho nandeka niko so sino cha nakiza iradio ahubwo no kwakiza abanimateur bamwe voilà collaboration reka tuvuge aba journaliste basi hapana nuze hapana media bon chai media en général vyose biravana Fulgence biravana n'utugwi pe kuko ari urabizi neza ko ari amatimu ça tu le sais très bien nta muntu n'umwe atabizi hari amatimu je urabizi hariyo timu ivugana n'aba hariyo timu ivugana na kanaka hariyo timu ivugana na kanaka hariyo timu ivugana na kanaka so uri kurambaza media collaboration ya media n'abartiste sinogwa inyushi utomoye neza kuko hari imigwi kandi byo turabizi kandi tuze turabivuga tuze turareka kubinyegeza rero umbwiye ngo collaboration ya media hariyo timu naka hariyo abava hariyo intara kanaka jewe mva Ingozi reka dupushinga b'Ingozi niko bimeze tuze turabivuga jewe mva Makamba reka dupushinge abarimvi b'Imakamba jewe mva mu Kayanza nuko bimeze tuze turareka tuze turabivuga bro nico kiri kuko umuntu ari timu kanaka nazovuza indirimbo ya Mugani ari timu kanaka nazovuza indirimbo ya Satubin nazovuga indirimbo ya Linoji nazovuza indirimbo ya Bface nazovuza tiba ivyo biri mu bintu vyica umuziki kandi birahari kandi tuze turabivuga ni ibintu bihari voilà rero mbajije collaboration ya media n'abartiste cyo kibazo nta muntu umwe yocishura Chesa cishuye nyene ku ruhande wiwe avuga media iyo ariyo bakolaborana nayo voilà cena media nimwe tukolabora nani muvyo nani kandi thank you ku bantu bose bamvuza murakoze cyane ku bantu bamvuza ku maradiyo bakibuka bagashiramo akadirimbo ka Mugani murakoze imana izobahemba sije nzobahemba ariko imana izobahemba peut-être izobahemba bicishije ku wundi muntu merci beaucoup yeah. ni ivyo Fulgence ni réponse no guha kandi ni vyiza ko tuzo turabivuga hasi nibaza yuko tuzotera imbere tuko turagira ivyo bintu important usanga ni indirimbo hari umupeti yasohoye indirimbo nziza cyane yari indirimbo muranumva kuri YouTube nkavuga ni nta indirimbo ko atayo narinzi nkarinda nkayiposta jewe nyene ariko asanga umupeti yajya yakose kugira azoikore kugira izovuze rero monje
ngo bacakubaza we na ko artiste ngo mbe na uri mu artiste wewe deje umuntu akuzana indirimbo deja arayikuzani cyane unavuga abandi banuze muri misi bamwe nabanebwe toje ni bukakera abandi nibo barondera amanuze barondera makuru bakarondera indirimbo haka abandi ubanye hari indirimbo anzani Kamenga Chris Brown uramushira indirimbo zose zoravuza cyane Diamond cyage banuze bose ba bewe uko nukuri kurababaza mugabo iyo bavuze indirimbo international baba bavuze ikije nanje ntabyo nzi indirimbo international mbe yaje no kuvuga nyigisha nanje ntabyo nzi indirimbo international no kuvuga iki je sais pas indirimbo international no kuvuga iki indirimbo iba yabaye hiti mu kwisi yose hari indirimbo iraba hiti kwisi yose ugasanga kwisi yose kwisi yose isi mbe mwisi harimo okay reka basi dufate 50 pays basi ego tuvuze international kuko nyene kuyiririmba iwabo abari loko isotse hanze abari international cyane kuko habariyo nationale na international national kuvuga Chris Brown ari wabo gasore indirimbo abari national ari wabo ariko indirimbo isotse hanje okay je crois que c'est comme ça umva nanje indirimbo so indirimbo ikavuza ikaba hiti hanze y'igihugu ciwanya abari international n'abari national abari international j'espère que je m'exprime bien je sais pas quoi là abandi bacha babitahura ukundi je sais pas national international voilà bon abaguma babaza ibibazo vya concert nabivuze c'est confirmé urumva c'est confirmé nzoza icyatumye nkora iyi live nuko kwa gukura makenga bajya abantu bavuze baguma babaza yuko eske Fizo azoza muri Canada canke ko tubona hari amafishe amwe baguma bavuga ngo ntazoza ngo ni scam iki niyo mpamvu yatumye je nkora iyi live ni juste pour vous confirmer yuko nzoza muri Canada tour izoba ihari kandi anye ni confirmer yuko le 26 juillet nzoba ndi Montréal c'est confirmé na Ottawa le 9 août c'est confirmé asigaye ataraba confirmé ni Vancouver Toronto na Quebec City na Edmonton navyo tuzobibamenyesha umwanya ugeze mugabo pour le moment c'est confirmé yuko nzoba mpari Montréal le 26 na le 9 nzoba mpari Ottawa c'est confirmé mubabwire abandi kwiragize inkuru ama ibintu by'ibihuha mubyirengagize gatoya kujya mwabonye yuko bavuga ngo ni scam no ntabwo ari scam niyo mpamvu nakoze iyi live kubwa abafana abantu bafite amakenga cyangwa abantu bari byaba chanze cyangwa iki voilà c'est confirmé yuko nzoza voilà